Ndabahaye ikaze mwese, nashaka dusangire inkuru y'umuvyeyi w'umurundikazi. Uyu muvyeyi mubona kuri iyi foto afise umwana w'umukobwa, uwo mwana w'umukobwa ngo akaba ari mu bihugu vyo hanze. Uwo mwana w'umukobwa yakundanye n'umuririmbyi, uwo muririmbyi w'umurundi, hanyuma bamaze gukundana umuhungu akaba ari mu gihugu ariko umukobwa nawe akaba ari hanze. Rero sinzi uko vyoba vyaragenze, nibaza yuko iyi foto y'uwo mwigeme mubona, uyu ni uwo mwigeme, nibaza yuko hageze igihe akamupresenta kwa nyina ati uyu ni wo muhungu dukundanye, noneho rwa rukundo ruba urukundo. Umuhungu atangura gukunda nyina w'umukobwa, nyina w'umukobwa n'umuhungu barakundana. Wa mwana w'umukobwa atavyazi, umwana w'umukobwa yizeye yuko wa muhungu ari umukunzi wiwe nkuko vyari bisanzwe, barakundana. Mu ncamake uwo muhungu yabakunda ari babiri, agakunda nyina w'umukobwa akongera agakunda umukobwa, kuko igituma mvuga uko nuko haheze igihe kirekire umukobwa atarabimenya. Ariko dusubiye mu migenzo y'ikirundi canke mu migenzo nk'abantu nka benshi duhurirako, nta hantu ryabonetse yaho umuntu w'umuvyeyi aryamana n'umugabo w'umukobwa wiwe. Nibara ariko nimba boba barakundanye bagakundana umukobwa yaramaze gushika hanze, nyina nawe n'umuhungu bari mu gihugu, umukobwa akaba atigeze aryamana n'uwo muhungu, bigira ukumvikana gatoya cane, naho nyene ntivyumvikana kuko abavyeyi bakunze kuba imboneza z'abana babo. Ugasanga umwana w'umukobwa urakurikirana ukuntu yifata no kumwigisha ibijanye n'indero, ivyo akwiye kubaha, ivyo adakwiye gutinya, ivyo akwiye gutinya. Bibabaza rero muri ca gihe umuvyeyi ahindukiye ugasanga niwe afise indero mbi, nta karorero ko kwereka umwana wiwe afise. Ku vy'ukuri iyi nkuru yarantangaje cane, yaranambabaje, kuko kumva ngo umuvyeyi ashobora gutwara umuhungu yarakunze umukobwa wiwe ni ibintu vy'akamaramaza. Hanyuma ku bijanye navyo n'uyu muhungu, uyu muhungu sinzi, nubwo numva ngo ni umuririmbyi, sinzi ko yoba ari umuririmbyi asanzwe canke yuko ari muri ba baririmbyi bakoresha ibiyayuramutwe, kuko abaye ari umuririmbyi asanzwe, abaririmbyi nabo ni n'abantu baba bari muri public kugira ngo batange akarorero keza ku rundi rwaruka. Muri iki gihe bivyerekana ubunyantege nke bwiwe, murumva yuko na kariyeri yiwe y'imiziki yoba yarayishe. Urwaruka bangana ntibazosubira kumubona yuko ari umuntu afise ubwenge, ndetse n'abamusumba nabo bazomugaya ko yemeye akagenda kuryamana n'umuntu angana na nyina wiwe. Ibi bintu rero biba muri sosiyete nka zose zo kw'isi, rimwe na rimwe iyo umuntu avyumvise agatangara. Ariko nuko ubu social media zaje, ku makuru ngerageje kubaza kuva na kera vyarashika rimwe na rimwe, aho usanga nabukwe wa muntu yinyevya, ugasanga zararyamana n'umukwe mu mpisho batabizi. Inkuru canke ahandi naho ugasanga sebukwe wa muntu arinyevya akaryamana n'umukazana mu mpisho. Noneho kera hoho sino kuvuga ngo mu mpisho, kera sebukwe wa muntu kera gose yarabikora vya cane, kuko murazi ko abahungu ba kera baba barabareze baja kubaka ingo batazi ico bita guhuza ibitsina. Hari igihe vyashika bigasaba yuko ngo se wiwe ngo ari waja kwereka umuhungu ngo ukuntu abikora. Aho rero urumva ihageze muri ico gihe urumva yuko aba ari akamaramaza. Ariko muri iyi myaka tugezemo ntiyari imyaka yuko ibi bintu bibandanya. Ingeso zari mbi zari zikwiye gufutwa mu masosiyete,
na cane cane mu Burundi. Ubwo rero nimba mu Burundi bofungisha indowa umuntu yamaze nimba mu Burundi bo kubahuka bagafungisha indowa, kuko ngaha twabonye barakoze ubugeni, nimba mu Burundi bo kubahuka bagafungisha indowa umuvyeyi atwaye umukobwa wiwe, baba ministre bajejwe umuco n'akaranga ntaco baba batumariye, ntaco baba bariko barakora, kuko ibintu nk'ibi bizana ishusho mbi muri societe yacu, ingeso mbi cane zonona societe zihera ngaha. Ndabashimiye mwese, mukore subscribe na share.